Shalom, 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 shalom. Ndabaramukije mwese aho muherereye, abari hafi n'abari kure. Umwami wacu ahabwa icubahiro. Ndashima Imana ko nizera ko murinzwe kandi ko muzigamwe n'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Rero uyu mwanya nagira dusangire amajambo make mu mwanya muto cyane. N'amajambo numva ndyohererwa cyane iyo menye neza ko ndi umunyamugisha, atari uko ntunze amazu menshi, atari uko mfise amafaranga menshi kuri ku makonti, atari uko mfise konti y'amadolari y'amayero, atari uko ngendera mu modoka nziza, atari uko mva mu muryango uhambaye, ariko ndi umunyamugisha kuko Kristo yatumye yanyuguriye uwo muryango wo kwitwa umunyamugisha. Ijambo rivuga ngo si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icaremwe gisha. Haleluya. Abahindutse icaremwe gisha. Iyo abaye icaremwe gisha, ruba urufunguruzo rwo kwinjira mu masezerano y'Imana isumba vyose. Ubwo nigo rufunguruzo rwo kwinjira mu masezerano, rwo kwinjira mu mugisha. Haleluya. Umugisha wa vrai atari pirate, parce que icyo twita umugisha sibi bitubona twebwe abizera twahawe umugisha urengeye ibindi vyose. Umugisha urengeye ibyo abandi bita umugisha nuko twe twavutse ubugira kabiri, icyo twita la nouvelle naissance. Ngo iyo uvutse ubugira kabiri ubaye icaremwe gisha, ivyo bigatuma ugira gute winjira mu masezerano. Nigo rufunguruzo rw'amasezerano, nigo rufunguruzo rwo kwinjira dans les promesses de Dieu, maze winjiramo ukagubwa neza, ukaba mahoro. Haleluya. Niko n'ijambo rivuga ngo kera imbere yuko dukizwa, imbere yuko tuva kubugira kabiri, nta bantu twari turimo, nta masezerano twari dufise, twari tubayeho nk'abatakaye. Ariko wowe uyu munsi uri umunyamugisha kuko wavutse ubugira kabiri, kuko uri muri Kristo Yesu. So kuba uri umunyamugisha rero ntibisobanura ngo nuko ufise amadolari menshi, ngo nuko oya, wowe ivyo kuko n'abasambanyi barasambana amadolari bakayaronka, abica barica, inzu nziza bakazigeraho, ivyo vyose. Ariko twebwe umugisha dufise urenge yindi migisha yose, nuko twavutse ubugira kabiri, nuko muri twebwe harimo ubundi buzima. Kandi birengeye n'ivyo, iyo tuja niho heza gusumba turi uyu munsi. Ijambo rivuga ngo uko nzosa ntikurahishurwa, ariko Kristo uko azobasa nanje niko nzobasa. Haleluya. Abikorinto ba 2:5 umurongo wa 17 havuga ngo iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu avutse ubugira kabiri, nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu, ivya kera vyose biba bishize, vyandi byose biba bihindutse, uba uhindutse icaremwe gisha. Haleluya. Naco bitwaye rero eglise winjiramwo, naco bitwaye umuryango uvamwo, nta nico bitwaye igihugu uvamwo. Ikiri très important, ukwiye kumenya umuryango wewe wapartenamo. Uteza kumenya ko uri mu muryango wabizera, umuryango wabakijijwe, umuryango wabo bavutse ubugira kabiri, umuryango wabo bamaze kwinjira mu masezerano y'Imana isumba vyose. Haleluya. Rero ukuvuka ubugira kabiri canke se ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nigo rufunguruzo rw'amasezerano. Haleluya. Rero umuntu natizera maze ngo aje muri uwo mugabane wababaye ivyaremwe bisha, nashobora gukandagira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ngo iyo umuntu rero atavutse ubugira kabiri, no kuvuga ngo esprit yiwe iba yarapfuye, esprit yiwe ikiri mu rupfu. Ariko iyo uvutse ubugira kabiri, esprit yawe iba nshasha, iravuka gushasha, maze ukinjira mu masezerano. Haleluya. Haleluya. Kandi rero nitutihana, niko ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 13:3, nimutihana muzohona. Haleluya. No kuvuga batarihana, bataravuka ubugira kabiri, bari mu mugabane w'abahona. Ariko twebwe ntituri mu mugabane w'abahona, ahubwo turi mu mugabane w'abinjiye mu masezerano, w'abagana Siyoni, w'abahezagiwe umugisha urengeye iyindi migisha. Mwarahezagiwe cyane, murabadasanzwe, turabagenda duhezagira amahanga. No kuvuga ngo naho turi hatezwa kuba ahezagiwe, no kuvuga ubutaka turiko nabwo bwatezwa kumenya ko twebwe turabadasanzwe. Imana ishimwe cyane.
rero nshuti z'umusaraba aho muba muherereye hose, ntukiganyire ibi na biriya, ntukuvuge ngo ibi na biriya ubishira ku mutima cyane ngo nivyo bizotuma bikudistinga, bigutandukanye n'abandi bose, bigutandukanye bamwe nibo nkunze kumva kubera ko afise amafaranga menshi kuri konti canke se kubera ko yubatse amazu menshi, noneho akagomba kwerekana ko ari uwo mugisha yaheza. Oya, ahubwo umugisha ukomeye cyane twebwe abizera dufise n'uwo wiki, nuko twavutse ubugira kabiri, nigo rufunguruzo. Ibindi vyose I'm living the plan of God, mbayeho umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ibongera umugisha. Ndashimye cyane kuba banyumvirije, nshimye cyane kuri wowe wese yanyumvirije, nshimye cyane aho mwamuherereye hose. Mubandanye kuba abanyamugisha, mubandanye kuba muri ubwo bwami, mubandanye kugenda mugana ubwo bwami. Haleluya. Satani ntakazi abereka ibi na biriya ngo kudafise ibi, kutameze gutya, kutubatse inzu nk'iya naka, kutambara nka naka, kudasa nka naka, kubitameze nka naka. Wowe ngo oya, ngo ntiwahezagiwe. Uramubwira uti njyewe narahezagiwe kuko ndicare mwigisha, ndi mu masezerano y'Uwiteka. Haleluya. Ndi mu masezerano y'Imana. Umwanya n'umwanya Imana iragushitsaho amasezerano yayo. Warahezagiwe cyane. Imana ibagirire neza cyane. Yari Sanzimana Cedric. Imana ibongere umugisha. Amen.